murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri ubuheruka muri murikira ukuri murabe neza monta ntiyahora ariyo urabona ko yaduze aha none monta yaduze iyo uciye intererano d'abord ufatiye kuki kugira uvuge ko nagize ikosa bigumye gutya bica bigenda gute ko monta dufise ikirenga mbe ndakubaze aha waje kunsambisha cyane we nakugiye ko ataerreur irimwo ikindi ushaka ni giki byavuye bigenda gute condo mu kwinjira ngaho banza kudodora none ahantu habarizwa ubutunzi nopfa kwinjira ntadodoye supe bwabundi rero we ntuzi icuri reka kuntu wenda sigaho ewe ibyo ntuzubisubire uzobigire kwa shefu gusa ati kwa shefu gusa burya nawe uri shefu oya reka ko nyene ugomba kwicisha bugufi gusa ewe namahoro none hari iwa mu kigega asha jewe mbona ikigega kibogaboga kweri ikiyaga kiguma gisuka abarovyi nabo baguma batuzanira ngaho ni sawa inkuru nkizo ziba ziryoshe rero gute kumva yego jewe nanje urabona curitse umutwe mu biharuro asha ndabibona kabisa ko asha wasiritse burya rero nanje ibiharuro nivyo vyari binzanye nivyo ko burya mu bakozi bamwe bamwe hariho akagorane akagorane nyabaki gacondo harabagutuma eka wanashaka ntibantumye mugabe imyidogo yoyo irahari kuri bamwe bamwe mbwira numve none nambari ivyo nshobora gukemura ndabikemura ashayiko kabisa yonyene ushoboye kubikemura jewe burya hariho abakozi bamwe bamwe tutararonka imishahara yacu kandi abandi barahembwe ego nibaza ko hariho bamwe bamwe bitarakunda ariko nibatenyenye gato bizoja mu ngiro bizoja mu buryo vuba kumbe rero wari ubizi ko hariho abatarahembwa ego none ka madame vyagenze gute ariko ndabizi icondo harabaye akagorane gato urumva gato ariko nibaza ko ntibizoteba amafaranga yabo ubabwire yuko bazoyaronka vuba none ndakubaze ko kare imishahara yahora yamizira rimwe ubu habaye ikihe kibazo oya condo nibisanzwe turiko turabitunganya urababwira bihangane twihangane gushika ryari ga madame supesi ubuzima tubayemo ntimubuzi nukuri ntabwo uvuga ko atabuzi ariko nukuri hari igihe nyene gacamwo akantu k'ingorane nawe urabizi bigashika utabishaka asha izo ngorane zoshika kuri bamwe bakaronka abandi ntibaronke baho condo asha zoba ari nyabaki ko ari bwa mbere bishitse nivyaciyemwo mwihangane condo mwihangane asha ikibazo rero abo dupangiye amazu bo ntibihangana nabo kuva abanyabugo bahungiye aha baziduza uko bashaka ku mwanya ndabizi nukuri mugire effort vraiment ndabasaba nabikubwiye condo uko jewe condo simbona ingene nzobaho ntaronsa agashahara kanje condo ndagusubiriyemo turiko turabikora kandi bizogenda neza Bega yemwe giti yabaye iki ko telefone yiwe idacamo iminsi maze ndamurondera vyanka inge nsubire ngeze ndabe umve kandi birasubiriye kansubire emwe nanje simpagarika iraciyemo kwatitabaga yemwe yo ndazowe mana yanje ngira chaka ivura cyaramuhitanye Allo yo giti ni wewe uracariho ga mwana wa mama Mafo kubaza ko ndacariho uri kuvugana n'umuzimu rero oya reka aho umugongo wari ucitsemwo kabiri naragerageje kuguhamagara kuva ncumva kijya kiza c'imvura biranka
ewe Sa. tekana rero urumvise ko ngiriho urumva iby'amarezo byari byagoranye byatangiye gukora uno munsi. Imana ishimwe ko warokotse mwana wa mama. Naguma ndindiriye ko woza mu mpunzi ziriko zirashika ku bwinshi nkabura. Oya sindimwo. Yo none mumerewe gute? Reka si ibyo kuvuga. Ahibugo ubuzima bwabaye ndase. Erega ibintu byononekaye ni byinshi cyane. Ego nukuri turavyumva. Uravye impunzi ziri ngahi rusange. Ahubwo nibaza ko atawasigaye hiyo hewe. Oya nitonga twese. Mugabo rero n'abasigaye. Tubayeho nabi kabisa. Yo. None gagiti. Erega uraraba nawe uhunguke. None abanje ntibariko baraza. Nukuri abanyabugo n'abanyarusange bose batuzuye nga. Ingo mwana wa mama. Jewe giti ngarukira usanga ubuzwa niki basha kete bazanye mu isanduku ito reka kuvuga ubwo bugesera none nk'ubu mutunzwe niki hiyo ho basha nukuri tudasamira isazi ku munwa mugabo rero uko biri kose nta jewe noza hiyo none gagiti ugira wemere kwicwa n'inzara n'ivyo kurya biri mu itongo kwaso uraraba utimbuga rukenyabuna ariko gamafoza aho ni wowe uri kurampanura ngo garuke rusange none gashahuha ko wicwa n'inzara hiyo erega oya no banishwa n'inzara hako nk'umunezero abaseruko bambonye ndiko amapingu yo wafumufungwa hakuba umuvyimbasha nanje gagiti sinshobora no kujabuka hiyo ngo ndabo utwo ndakuzanira umva boza abandi bariko barahunga tekana amafoza jewe sindi umwana none nzara nayo girira raba nguru umwana canke uri umugabo naho biruko ndiko ndiga nyene uko nkorera nyene ahibuko ukorera hehe gagiti muri uwo mwuzurira urumva aho mperereye yego abategetsi baragize isanganya ikibiro cyabo cyabaguyeko yoga sinzi niyo bagiye kubavurira mve ntunzeho umudamu we watwara bamujanye ari kiruruma yo erega bwarabaye ubugesera none wewe uzoca ugira iki wewe bindekere yo mukama wanje rusi rudagara yo rudaga we butike sha nyarukanira kaji ngaho nyarukanira kaji hano hari umuntu yaravye yo rudaga imasha urakoze fasha ndamuvyure gato ego sawa urakoze ni wisubire ku kazi kawe sha rudaga sha inywa sha okay subira utundi rudaga yo rudaga gotomera kakaji ugahetse kagotomera ugahetse kagotomera kose ukamare oya reka kuryama rindira ugaheze kose igora ugaheze kose aho rero reka ndakwiyegeke urakoze condo urakoze wumva umeze gutuba mpamagare bakuzanira kandi kaji oya ni sawa reka nigamire iki giti ndeke kugora oya ubu ushobora kwicara okay aho ni sawa polisa namani kweli hiwe wagwaye rero nagwaye nyene nta kundi nobivuga condo ndahatswe
iyo nakubona ndahatswe sha nivyo kwe ikaje nari nzi ko kabaye none kamana warugiye kwa muganga bica vyankira ngaha wapi numvise vyanse cyane iryamira ngaha munsi y'igiti ego none mugabo none vyanse gute wumva ugwaye gute mbwira ndaguherekeze kwa muganga wapi shaka wirekere aha vyaheze wahejeje kumvura oya reka gufyina sharika canga aha tuje kwa muganga nyabuna erega wangu wahatswe reka naco ngwaye gusa nari maze imisi ata kintu na kimwe ndonka co gufungura sa rudaga yo nego kumbe ariyo yari inzara umaze imisi udafungura reka reka ndatose kama wanjye agashomeri n'ubukene ndimwo basha habukoma induru yo ego pole wangu pole kabisa bakoze cyane reka rero mbwire butika kuzanira ibitumbura na kandi kaju sivyo oya shakurike kwigora hana heje guhembuka ja nambuka pole pole nshike muhira none muhira ho urafise ico ushikufungura wapi njaryamo kunyene citse oya rudaga raba uravyumva tora aya mafaranga ego cura bicugura ngaho ku butike ushika uteka umbabariresha nayo nyene nari nsigaranye aho uri mukuri none waza ko ndiko ndaguhenda ega rudaga sindi ko ndaguhenda n'ukuri nani ngena ndaba akira kumengo ntuvyemeye shacondo nukuri mbaye nkurumiwe sinari nzi ko notabawe n'umurengero reka kuntwenza none waruzi ko umurengero atumva umubabaro w'umuseruko yewe kaye niko je nakuze numva ego uranyeguye nawe ariko rero aka kahise kabi twaciyemo abangushi bakikinze inyuma mu kutwigisha ibiducanishamo kandi turi bamwe akira aya mahera ndagusavye kandi bivuye ku mutima wanje condo numva n'amajambo aciye nkamana yose sinumva ingena no gushimira Shagipe imisi yose yonshitse ngaha kuri prison nkungu ca numva meze fosanze John vraiment arambabaza kubona apfungiwe icaha atigeze akoramo irabaje man gusa man ikibazo mfise ni gisanzwe man uyu munsi sinzi geneza kuzo maso naco bunima ni wabaye iki kubera en fait man je ni geneza kuraba John aragushaka kugira akanyenyeri ko nkimukunda man ya shamuna ucyumva nawe emwe uri muri soya atari kwe gusa kandi aho je nta kindi mfise no vuga si bintu muta ndimvira John munabi ingene ngira mperturbe urukundo rwiwe man Yemta nanjye kwihangana byanse man cyenda kubisha Chabro oya reka no yegera ukura kabiga twengo nkake antuka nuwo mama hera ngombe muri ico kibanza ca urimo sino yakira naho ndayakeneye nate sino nukuri guhemukira John man je numva vyongora kabisa Oh, les amis. Oh là là. Umva, ndababonye agatima kaba kareze. Ndumva imirinde yo gutabagwa. John, ni amore none gamuta. Impore ndayiteze kuri mwebwe kweri. Ashimise myinshi toyo. Yipe myinshi kwe. Amakuru rero. Banza wicare. Icara gusuruka. Muti nkuru nziza rero. Ntibayivuga bahagaze. Yaga. John, urazi kuri umugenzi. Urazi ko ataco vraiment tutokora kugira upfa ngaha. Ndabizi ashe. Iyo fisi ngorane niho umenya umugenzi. Ni ubona umugenzi w'ukuri. Mwebwe na gipe mwarabinyeretse cyane. Yego. None bimeze gute? Amangete ari gishasha. Je nakubwiye nakubesha.
aho tugeze enquête twarazikoze nukuri amapiste yose twarahetuye basha ndabizeye nukuri mwebwe n'uwari kubabwira ngo muce mu muriro ndazi ko mwari kuhaca uri naco tutokoze duga kwijambo sasa John aha tuje kukubwira ko vyanse muge nako tudagize mais ça n'a rien donné ngo ngwiki no menu reka kwihebura John nawe none muyandi majambo muje kumbwira ko ngiye kuvundira muri no bohero no John amatoza arabandanye nukuri John wakoze bijya bintu yaravyitondeye nagakosa na kamwe yagize kutuma afata trace nimwe basi byanje birahetse nukuri John ndagusabye reka kuvuga ibyo reka turindira amatoza ya polisi yoyo kugira basazokwerekana amatoza oya ibyo ntavyo nizeye John ibyize holala bon ariko nubwo biruko je ndabashimiye cyane gose mwarakoze ivyo mushoboye ikimbabaje John Imana ibaheza kiri nuko twakoreye ubusa cyo nico kibabaje cyane n'umukuru nakundi ariko je ndizeye nakundereza mbi nakundi he mwaranyerutse urukundo mumfitiye ico kandi ndababwiye ko kindemesha John ndagusabye mwarakoze ukuri kurateba ariko fendofe kuraja habo nugira ubwo wapi ajewe ndumva ubuzima bwanje burabaye futi mbega yemwe kukwizera kumuheranye bizoheza bigende gute mukurindira kumenya uko bizokurikira reka tube turabasomera intererano mwatanze ku gice giheruka ariko kandi nkuko dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe mbega inyuma yo kumviriza ikiyago ca gakima na supesi nikiye cigwa mukuyemwo intererano z'uno musi reka tuzihere kuri irakoze Theogene batazira dogo akaba aba muri commune ya Ruyigi muri quartier ya Sanzu mu ntara ya Buhumuza yagize ati nisunze ikiyago ca gakima na supesi biragaragara ko gakima ari ku buyobozi kubw'inyungu ziwe atitaye ku bandi banyamitahe canke abakozi ba izine ati kwidugiriza umushahara ku buryo avuga ati uzobura umushahara ku kwezi azowuronka mu nyuma bakongera bakanamubwira ko ayo mafaranga ataye hari ariko we akavuga ko ari ukukengera itegeko ryiwe kandi zari impanuro ati naho zaje nk'ikiyago ati ni kudatahura supesi yamuhaye kandi yari kumwumvira ati ibi bitwigisha ko umuyobozi atumviriza impanuro yiyubakira ibibazo ati ubuyobozi butagira ubutungane burahombereza benshi ati gushiraho abantu ngo bemere gusa ivyo ushaka si ubutware bwiza ati nugupfukirana ukuri ati uwikunda cyane akibagira abaye ayobora ahuma amaso ku ngaruka zejo undi munywanyi yatwandikiye ni Mbona Jean avuka mu ntara ya Bujumbura muri commune Bubanza ku mutumba wa Kanazi neza mu Nyabitore yagize ati dufatiye ku kiyago ca gakima na supesi gakima yo kumviriza impanuro z'abatwara kuko izine si yiwiwe ni yabene gihugu ati yomenya ko naho ari umugerante wa izine nawe ari umukozi mu bandi ategerezwa guhembwa mu bandi agahabwa umushahara wamugenewe ati bitagenze uko nakura abakozi bose hama vyikorere wenyene ati kuko gutwara ntugutunganiriza bose ati mu gutwara yikunda nakwiriye kujejwa amabanga ati kuko mu kazi nta munzi ati gakima rero akwiye kumviriza impanuro z'abatwara agatunganiriza bose atamukuru na mutoya Murengera ntwari Alfred ava ibuhumuza mu cankuzo centre yagize ati ikiyago ca gakima na supesi icigwa nkuyemwo nta kindi atari ukunyonora kwa gakima tanguye kwiha umushahara wo hejuru amategeko adakurikijwe na mbara atemwe nimba abarongozi bameze nka gakima bakiriho batazi kubumva n'ingero yabo barazwi ishinga no kurya ivyo batabiyakuya nibateshwe bate ivyo nta handi biheza ngo bibashikane atari imbere y'ubutungane maze bagakubitwa intahe mu gahanga ati bikarangira bagiye no mwibohero ati bibamenye ko rero ubundabundwa abonwa n'uhagaze undi munywanyi yatwandikiye ni Yamuremye Rishari ava mu ntara ya Gitega muri commune Mwaro muri zone ya Muyebe ku mutumba wa Gitunga yagize ati ikiyago ca gakima na supesi kirababaje cyane kumva hariho umuntu agitoba karere ngo yikwegere ko amatungo y'abene gihugu ati barayamaze ngo ubushaka karenzo arenzwe ivu ati gakima yari kuguma ku mushahara asanzwe ahembwa uzwi n'amategeko ati ko rero aciye yiha amafaranga bidaciye mu nama y'abagize izine bose ejo canke hirya yejo barashobora kuza kumukontorora bagasanga yaratembeje
kigega akinjira agasho atasanzwe afise ingwara runaka harahagwayo naye amahera yoba atayariye agasigara araribwa n'abandi ati ndashima inyifato ya supesi yubahutse kwereka umushefu wiwe ko ivyo akoze atari vyo ntatinye ngo aramutwara ahubwo akamwereka ko hariho abakozi ubuzima bwabo buzoca buja mu kaga kuko Gakima yiyongeye umushahara ati igihugu kirakeneye abantu bafise umutima nk'uwo wa supesi bitaho ineza ya bose atapana abameze nka Gakima bakwega bikwegera ko ati burya ngo ujya inshuti ukinovora intuntu ati kubona Gakima ariko yiha ubutunzi bwabo yarajejwe atamarira yabazishika ku Mana Gakima nawe yicuze yarangije hanura abantu bacinyiza abandi bitwaje intebe bicaye ko bobavanura n'iyo ngendo kuko buraca bugacana yandi Reka intererano z'uno munsi tuzirangirize kuri Faratiri Engineer Nyandwi Blaise akaba yiga muri Grand Seminaire Iburasira yagize ati yinumvirije kiyago ca Gakima na Supesi bica vyibonekeza ko Gakima yahisemwo ko kuzana Supesi gukora mu kibanza ca Alice adakurikije amategeko kugira azomukoresha uko ashatse ati kuko Supesi mu gihe nawe azi ko hari atabikwiye kandi atamategeko hari amukingira azwi gusa na nyene kumuzana azogerageza gukurikiza ico amubwiye cose ati wamuzanye nawe agashishikara kumukoresha amakosa acaba igikoresho ciwe atariko amenye ko vyose ibizoba muri service ariko arakoreramwo ariwe azobibazwa ati wumvirije neza Gakima ashaka guta mu rudubi Supesi kandi vyose bizokwagira Supesi mbere n'agahembo kiwe nta karonke ahubwo aje mu ngorane no gupfungwa afungwe ati ivyo biribonekeza cane ku bantu baba bashaka kwifatira mu kwaha ama service yose araharongoye ati kandi ico gihe ntaba ariko arondera inyungu za bose ati ico gihe kandi aba ariko asubiza inyuma ivyo ariko biratera imbere ataba ariko ararondera injyane z'aharongoye yateza umutekano muke guca intege abari mu nzira yo gutera imbere abasubiza hasi yarangije atera kamo abantu bo bameze nka Gakima ko bova ibuzimu bakaja ibuntu atabagira ngo barahawe akazi barabe ko bakaronse mu nzira nziza ku buryo boroherwa gukora akazi bisanzwe atagitsure kubera amategeko abakingiye ati ivyo bizofasha kudakoreshwa amakosa kubera gukingira akazi kawe ko kuhava gahera Reka intererano z'uno munsi tuzigarukirize ngaha tubonereho n'akaryo gusaba imbabazi mwege mwese mwatwandikiye ariko twaba tutashoboye gusoma ubutumwa bwanyu ni kubera ko akanya katubanye gato ubu naho niwa mwatwasomera akabazo ku gice muheje gukurikira akabazo naka gakurikira mufatiye kubishikiye Rudagara mbega nikiye cigwa mukuyemwo ndasubiramwo mufatiye kubishikiye Rudagara mbega nikiye cigwa mukuyemwo akabazo murakumvise mukaba mufise ico mushikiriza nimutwandike kuri nimero mumenyereye ariyo 61 ubusa 9 eka nawe wawifuza kuri nk'igikino muri kirukuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp nutwandike kuri nimero 61 ubusa 9 ahama duheze tugushire muri uwo mugwi mushobora kandi no kubandanya mudukurikirana ku mbuga zacu arizo Facebook hamwe na YouTube imbere yo kurangiza reka twibukanye ko cya gice c'amajana 933 muri rwa rukurikirana rw'igikino muri kirukuri murakoze naho umuntu bizokurikira Cari gikino muri kirukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza